Oscar ariwe asa nka papa wa Kiriku. Nivyo? Niwe papa wa Kiriku. Mumajambo mate. Tubivuze gutyo yenzi watobesha ko du muco gato. Niwe watumye yinjira muri Bantu Boy. Muri Bantu Boy na contrat kabuvye nije nayisinye. Haro ingorane zigize kuhaba hagati ya Kiriku na Satbi. Ndibazo urazizi? Urazizi we nka papa wavyakiriye gute? Wejuma niki kumengura ryo cyane. Hewe ntabyo warunze. Ndabibariwe. Umva. Nimugisha mu company. Yatugwita mu cyagakura. Cyitwa Amahoro Concert. Hebyo na aho naho bikumusubira yidi. Kufisa ikenda gusikica 12. ngo hazu bari bandi nabandi. Hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian. Hamwe na cyagihanganye mareresi nka Mugisha. Kunzi wagiye na Isaac Classic. Ali Ibn Daud. Hamwe na Ali Munawara avuye mu ntara Makamba. None kwigira ni kwa gusa. Umve niho kwa gusa. Ukutse na mari 200. Umwana nawe ni igihumbi gusa. Hewe ndayafise. Hewe nyarukubira tike bataragutanga. Nini nakabijya? Akabijya karahari. Aisha Foundation. Izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi. Mbega ivyiza we. Hewe Amahoro Concert. Izo bari fire. Ni fire pe. Imana ntituwayo ndo nk'ubundi muvyeyi Mana hezagire Oscar cangarukana BJ subira guhura na Fizo. Imana ntituwayo ndo nk'ubundi muvyeyi Mana hezagire Oscar cangarukana BJ subira guhura na Fizo. Aya namwe mu majambo yaririmbye na Kiriku Akili mu ndirimbo yiwe My Story. Isaac TV nagerageje kurondera uko nshoboye koza kugira ndo nk'uyu Oscar ninde baburanye na Kiriku gute. Story ya Kiriku turayizi benshi mu bakurikirana stories ziko ziravugwa in town benshi barabizi benshi baratahura histoire cyangwa baratahura kahise ku muririmbyi Kiriku Akili umuririmbyi akiri muto ariko barako yafashe akarere akiri mu mwanya muto cyane bivanye kumbure n'igihagararo ciwe ariko kari bivanye nuko yafashwe amaboko cyangwa yafashwe kuboko na bamwe mu bantu ariko ushobora kuba utazi neza yuko Kiriku yagiye aca mu maboko y'abantu benshi cyane ariko bamwe mu bantu yaciye mu maboko yabo n'uyu mupapa yitwa Oscar. Rero jewe Isaac nagerageje kumurondera juste twahuye ku rubanza aho ndavuga ati no ifoke ndamwegera Oscar kugira tuyage uno mupapa renda mukeneye sana nefise utuntu twishi ndamubaza murazi sometimes bakeneye kubaza tubazo tandukanye kugira tumenye ikiri mu muntu kiri mu mutima w'umuntu exactement ngene bimeze. Rero banarose Oscar kugira tuyage Oscar rero niwe Kiriku yita papa nuko mubizi muri histoire ya Kiriku yarigeze kuvuga yuko jewe muri kahise kanje papa wanje yaranyihakanye mama wanje nuko arandira ndio histoire rayizi utarayumva neza subira kwindirimba ama story ya Kiriku uraza kumva histoire neza rayisigiye neza n'ivyamubaye ko byose amanutse Bujumbura ariko asubiye kandi ruguru acahura n'uyu mupapa Oscar rero niyo yagiye amugarukanye Kiriku Bujumbura achakora ivyo ashoboye kose kugira babonane na Big Fizo. Amakuru mfise nuko uyu Oscar niwe ashobora kuba wanashima ahagarikiye cyane ku rugero runini ubuzima bwa Kiriku apare ya Bantu Boy baramureze. Bantu Boy n'abavyeyi be muziki, Bantu Boy n'abamukurikirana mu ndero n'ibindi ariko Oscar sometimes arafurnisa ku bintu bito biba bikenewe kwa Kiriku. Niyo mpamvu Kiriku amwubaha cyane amufata nka papa amwita papa panamufata amwita papa ni papa wanje. Mana hezagire Oscar urumva namwe majambo yari mu ndirimbo ya Kiriku. Reka tumvirize ikiyo twakoranye na Oscar. Yes, amahoro Imana bane namwe bakuzi ba Isaac TV muri hose ni ibintu byiza cyane by'amateka. Uno munsi murabibona agakoti like sometimes karakenegwa turi no ku rubanza rwa Jojo mwe mbakinyi ba Ihuriro TV ariko kandi bakaba aheruka kurongorwa n'umu manager we murabizi arongowe n'umu manager wiwe cyangwa no mu chef wiwe ariwe Amisi urumva
monsieur madame bica bitesa sana gaharo turi kubanza n'umusiza kubazana ama exclusive menshi nuzere yo kubona ibiganiro byinshi bibaza nambaye ku ngo wari uhindura impuzo yambuta hure yuko turi mu rubanza tuzakusa kwigeranya ibintu byinshi cyane bigize runo rubanza so nice kabisa ikiganiro ca mbere kabisa kile exclusive shaka kuvugana naho kino kirori kiboneka ko haza kuza harimo abategetsi abanyakubawa benshi harimo na bwana Oscar mushobora kuba muzi cyangwa mumwumva numwe mu bapapa bareze abartiste bacu benshi ariko kandi umustiliste yambika abantu bakabegwa bakambara neza fresh yaje ni indinga mbona ngaha indinga ni yiwiwe apana ngo yatijije ni gwiwe tuzare gutura story zibiri nawe ngaha mutamuna muri araberewe sana bwana Oscar ndakuramukije musaza murakoze cyane ni sawa meze neza yego meze neza baba umenata sante Ndishaka kumenya jise turaja kwa mu bindi cyangwa utubwire ngaho no musi wa mbariya ngahe kuva hasi gushika hejuru kuko ndazi nivyo uri umustiliste niwe wiyambika niwe ugira byose ariko nshaka tumenye ibe iraza kugorana iza kwigarana gutiga Oscar iza kugorana kuko jewe iyo shaka kwambara navyishizemo tu uwo musi mvuga shaka kuberwa ikibazo cy'amafaranga ntaco ndashibaza ko cyane nice kabisa Oscar hagiye umuduga ni gwawe kabisa ni gwawe canke none uyu muduga kana uracari mushasha akana gatukutuku umuntu nyene sawa tu turashimira Imana hari undi urutu ufise aje ufise umuduga ngahe Oscar ni nkuko usanga nejo uyonye nawugurishije nka mfise ubundi usumbu cyangwa uri musi ibisanzwe tu n'ubuntu bw'Imana amen abana Oscar ndabona waberewe sana kandi wambaye ibintu bizimvye cyane sishaka ko ndabitebako abatamuzi Oscar ndamwise ko ari umupapa wa Bantu Boy nbavuze nabi papa wa Bantu Boy aya umwe muri family ya Bantu Boy basi urumwe muri family ya Bantu Boy niwe wambika Bantu Boy sometimes sometimes turafashanya nkuko nabandi bastari nazijya mpuzu ziya mpuzu zabo zama niwo zidandaza ni Bantu Boy muri rusanga ariko no muziki ndundi muri rusange muziki ndundi gute ko tazini impuzu zandi malebo tosangi wawe Oscar sangayo Bantu Boy oya none Bantu Boy ni za Juma Jokes zirahari ni za Bantu Boy zirahari bientôt nabandi bazozana nzogira si promotion none hajya atarakabanga kwambika abastari n'ibintu bigoye canke birasanzwe biragoye ko abastari n'abantu bajana bashaka ibintu biri ku umwanya wose yego nta donc bisaba ubwitonzi bisaba kwihangana gute abantu bose bashaka bapendeze muri ndazi kuko ubustari rega na style ntibivana amustari atambara neza nice waje ngaho urumunsi ku rubanza rwa Miss na Jojo urubanza urarufise mu ruhara urubanza ndumwe time watumiwe usanga ndumwe watumire kubera ngabo n'umugenzi wanje cyane yego kandi na Jojo urumva ntibatandukanye n'umwe nibatandukanye yego cyo tumenya rero dushaka kumenya ngaha tugusanze uri mu activité y'urubanza nivyo ndabona waje gutera iteko urubanza ariko si bibi yuko tugiye mu byo usanzwe ukora eka no muri histoire tuzi turazi yuko Oscar ariwe asa nka papa wa Kiriku nivyo niwe papa wa Kiriku umaja mu mati tubivuze gutyo yenzi watubeshe ko Kiriku anyuba nka papa wiwe ya n'umwana novuga nti mwabonanye gute na Imana yamumpaye mwabonanye gute mwe twabonanye mwahuye gute na Kiriku tubwire maja mu make ni story ndende ariko konyene kwa kundi ya Bujumbura ataje kundaba ariko umunsi wa mbere ndamubona cyane nifuza kumuvugisha hamanya numva no mufasha tu kubera ari ikintu ari mbonye kuri we mbona n'umwana afite tara umwana yitonda ndavuga wayi umuntu ameze nk'uyu none bigenda gute ngo abe mwibarabara cyane nifuza kumufasha tu Bantu Boy nayo ikiravuga ati uyu mwana
nangira Okay. kiramufata rero turamufashanya. Okay. Bakunzi ba Isaac TV ndoza murabona mariage deja irinjiye ngabo n'umufasha wiwe bariko baraza ariko naho bariko baraza twe turacari muri interview na Bwana Oscar kugira bigende neza cyane hama bro ko ibintu ari ibintu byiza cyane so nice abagenera ngaho ari kuri vola nice kabisa. Okay sawa muguhera heza nshaka kumenya rero Bwana Oscar musanzwe nivyo arakunda gushimira cyane Kiriku no mu mvuga akunda kuvuga cyane akunda kuvugamo cyane ariko du muco gato niwe watumye yinjira muri Bantu Boy. Muri Bantu Boy na contrat kabuvye nije nayisinye mugabo uretse kwivyo vyako ni wamufasha uramutwara kwa Fizo. Fizo yaramubonye cyaravuga ati uyu mwana naremeye kumufasha ariko biciye kuri contact za kuri connection za oya twarabonanye twaragiye ahantu Fizo nibuka ko yari lunch ya hagati yawe na Fizo ninde yatangiye kumenya Kiriku. Fizo novuga ko yamumenye imbere yanje aramuha promesse ko azomufasha ariko jewe umunsi ndamubona ndavuga nti uyu muntu ifako ndamuzana Bujumbura nkamufasha ndabanyegereye hama bigenda gutyo. Okay. Nice kabisa. Murabona rero yuko ibintu ari byiza cyane. Uri Bwana Oscar turi kumwe nawe ngaha uno munsi exclusive kabisa aratubwiye byinshi ku byo mutari muzi. Twarakumva sana Kiriko arakunda kumuvuga Oscar ariko ni bamwe kumbure bashobora kuba batari bamuzi uyu ni wa Kiriko akunda gufata nka papa wiwe mu gusozera rero akabazo kanyuma kugira tuje mu bindi bikorwa Oscar haro ingorane zigize kuhaba hagati ya Kiriko na Satbi ndibazo urazizi we nka papa wavyakiriye gute ziya scandals wazakiriye gute urumva na Satbi aheruka gusaba imbabazi ati nimba naramugiriye nabi ihangana mbabarire ariko we nka papa kivyumva wavyakiriye gute? Bo just nova ko ari ingorane ile ni game tu ni game gute ni game n'umuziki je nibaza ko Satbi no muntu nzi kandi na Kiriko niho nzeye ariko ndazi ko muri kamere ka Kiriko arubaha ndazi ko nta kibazo kihari ariko birabitu ngo kera waramwambika Satbi ariko ubu ntukimwambika no ndamwambika nivyo kubera iki urumwambika Satbi ase mubazi je n'umufana je none dufate nk'ubu je ndi umufana w'umupira ama akaziki wanje njeje kuzidandaza amajezi y'amaklub none sinova ngo nkunde Liverpool canke ngo ikintu kuvuga ngo ndazana za Liverpool ndazana za Real ndazana za Barcelona ukunda Barcelona bose rero bose ntangora business wa nice agenda gushimira cyane Bwana Oscar no musinga kado wazanye ngaha kubagenira nazanye envelope iremereye wa iremereye zo mubaze ya Miss Rwanda yamaze gutekereza na ega kamera zacu zikoza zaza kwira Oscar big up Salam Saz turi kumwe na Oscar wabibonye atubwiye byinshi cyane mwamutari muzi benshi bari bashaka kumenya uyo muntu Kiriko akunda kuvuga nka papa ninde ni Bwana Oscar mwamubonye nitwa Isaac Classic gira subscribe like na share turanere tubazanira ibiri kubera bangaha ku rubanza rwa Ngabo Amisi hamwe na Jojo.